Mama nari nyoko nkiri mwisi y'abazima niwe wantanze mu kuzimu urondera amarongo ariko ico womenya nabareze mu buzima bugoye sinigeze nja kurondera ibintazi kugira ngo ndabarere ngo mukure urazi iyo wandungitse amagorwa ndiko ndabonerayo umenye yuko nawe uzonsangayo ntutinye nta wundi ashoboye kumbona atari wewe kubera ata wundi ashoboye kukubona Sheri nta wundi adashobora kumbona rega nashitse Sheri Sheri muratubabara ariko twatevye aha mba narushe nadude ndabona umuntu n'umwe anyitaba kandi honyine hagirya nani nafashe moto yashikanye hajya kwa iryo barabara yase kunzana ngaho kutavuga vuga iki Sheri vugana nanjye Sheri ubona ko nashitse gusa ndazi yuko noba nakushabuje mbabare urabona nyine muri iyo minsi ibitero byaboze rero ni moto nawe ufata moto ni gushikana aho bugiye nenzi ukiza kumshikana ngaho indani ngaho imbere y'umuryango wawe Namenyera hajya muri iwacu mu tushikana indani ariko ngaho baciye bashikajya kubaba nukwinda gusabye imbabare kuko ubu nugiye kumbera umuvyeyi nico gituma no kwemera yuko no gushakitse nukwinda gusabye imbabare ntanguye kubibona muze mugira urugo rwiza uyu ni wagiye kumbera umukazana ariko ntuzomugire igikoresho cy'inyungu zawe Sheri kutandara erega famba najeje bagomba kuza nafise ibintu byinshi ngomba kutwovugana ahubwo rero nje mbona yuko turi gupanga ibintu n'ingoga hama bakaza twiteguye iryo kosa siyo risubira kandi rambabarira nuko inzira wahisemo aho izogushikana Sheri niko bigenda mbabare gatonya ndari mu vyumviro vy'akazi bisa yuko umutima ari kuregana inama n'umutwe kwa ndabona wabereye shike mu cyumba basuruke kwanza abakinda kuzimana siko izo dokima tuzinzanira wanje mu biro manike muri kumwe tumubarira mu masaha 7 aze kumusanga mu biro ndamukeneye sawa sawa karibu ugenzwa niki ngenzwa n'umwana wanje yatakaye umunyeshuri yaragiye ntiyagarutse no ku radio naragiyeyo kubanyumba 10 kubagenzi naramuvuze na nico gituma naje ngaha kugira mumfashe kumurondera. Umwana wawe yitwa gute? Grace. Kwa Grace. Afise imyaka ingahe? Afise imyaka 20. None umwana wawe nta ngeso yarafise zo gutaha mu ijoro? Umukobwa wanje izo ngeso mbi nazo yarafise. Byukuri muvyeyi ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane
ariko turaguhumurije ko mwanyarukiye ngaha anye mu kigo c'iwacu c'inyamiramabi turabatunganiriza kuko twebwe tujeje gukingira igihugu n'abene gihugu. nicyo gituma nanje nanyarukiye ngaha kuza kubatakambira kubera ndazi mu bishoboye. None umukobwa wawe Grace nta kintu coba gihari co dufasha nk'amatohoza nk'ifoto yiwe tukamubona ukuntu yobase? Agafoto ndagafise ngaka. Uniwe Grace. Hama none mwebwe musanzwe mubahe? Mu Gisandema. Nimero zingahe? 37. Hama rero muvyeyi mwebwe nimugende mushire umutima mu nda mutekane, twebwe tugomba tubakorere amatohoza, tuzoza kubaha inyishu tubasanze kumuhana iwanyu aho musanzwe mu. Amashefu ndibuse nari mu cyumba ciwe ndiko ndakora isuku ndagwa ku kanomero ariko ndazitelefonako ndizirengana akambwira uragerageza mukabona ndizirengana. Udire telefone ntizirengana? Akambwira uragerageza hanyuma by'ukuri ntizirengana, ariko rero mugende kumuhana tuzobakorera amatohoza. Umukobwa w'iwanyu ndaza aracahari. Amahoro nyakubahwa. Clinton, amahoro. Muraba ukuntu monsinyira. Wari waciye kuriha igitasi ca mbere? Vyose narahejeje. Ndabona ibintu vyawe bimeze neza cane. Hama muri uwo mwanya dufise umwanya muto ndaza kubigukorera. Mbwira kwanza amakuru y'abavyeyi barakomeye bameze neza? Abavyeyi naraciye kuraba umuvyeyi sanga arakomeye araho
na za nka zanje kuri rya raro nakubarira wa mugambi nagize zimeze neza zirakomeye. Sha imisi je ntaduze ruguru kweri kuraba abavyeyi, ariko mu imisi nzoraba ngendeyo ndababwire inkuru shasha kubera ndafise inkuru nzobwira abavyeyi, ariko sinogenda we ntayikubwira azi yuko tuvukana. Ego nimirije kuzana umugore. Nimirije kuzana umugore. Ego byiza cyane kandi n'iyindi ntambwe ugomba utera. Ibi bintu byawe ndaza kubigukorera mu yandi masaha kubera ubu ndafise akazi kenshi, gusa nta na kimwe kujya sanze ndabigukorera na nyarigira umuvukanye ndabigukorera neza. Ariko numvise umenga umama avuye ngaha ariko yarayagaye ibintu vyerekeye kubura umwana wiwe, sinavyumvise neza. Mbe bimeze gute? Aha twe mu gihugu c'iwacu hasigaye hari ibintu bitangaje. Twe turi maze imisi turi mu rugamba rwo kurwanya abarya abantu batwara abanyamwema. Ubu twarabafashe bose bari mwibohera. Ubu naho hadutse ingeso hasigaye hagenda abana b'abakobwa, ariko twebwe bana ni kibazo gikomeye cyane. Gusa tugomba tugira amatohoza tumenye ido ni ido abo bakobwa iyo baja byo baba bagiye gukora, kubera hariyo bamwe twumva baja mu makungu bakanyuruzwa ariko ntitubabone. Ariko ubu unyaho bigeze hamaze kuza abantu b'abadamu babiri babura abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 20-25 nakamara amazi. Ndumva birababaje kweri kubona tubura abakobwa bafise imyaka 20 canke 25 bagatakara burundu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Birababaje cyane gose. Abwo none nk'umuntu yamabikora afise nk'umutima nk'igikoko kweri. Birababaje. Ariko nkamwebwe bagijwe umutekano murabukunda icyo kibazo mu gikora mu nzira mukagikorerako, kubera icyo kibazo kiri mu maboko yiwanyu. Mwazi yuko Burundi bwitanga cyane kugira abantu nkamwe ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu ciza cyane gose. Murabe icyo kintu kwere mu gikorereko. Narakimwe we. Ariko mwino ndwi nzogenda ruguru ndababwira abavyeyi. Sawa sawa. Ico gihe twari ko tunye turakurikirana ku bijyanye n'umutekano ngaha nyene ku mutumbi wacu, ariko cyatubona umuntu w'umugabo nyene dusanzwe nyene tumuzi n'umwene gihugu ngaha ku mutumba, yari yambaye agasenga gusa arashika ngaho onye turagerageza kumukurikirana, mugabo ntitwashotse tumenya ivyari ivyo cyane ibyo ariko arakora. Hama mu nyuma niho yaciye agenda. Ntitwashitse kumenya ko nitwabonye n'icyo afise canke icyo ariko arakora, twabonye nayo korasikira ngaho umwene gihugu nyene dusanzwe tuzi cabigenda uko. None ico gihe wamubona yari wenyene nta muntu bari kumwe ku ruhande? Oya no bambeshe nta muntu numwe bari kumwe, yari wenyene. Kubesha n'icaha yari wenyene kabisa. Uwo mwigeme waba warigeze kumubona? Oya nta mukobwa numwe twabonye bari kumwe, niyo mpamvu twamukurikiranye, ariko nta muntu numwe bari kumwe, yari wenyene. Ariko tuvuga Monshefu, tubigenze gute? jewe uko mbone bino bintu ndabona ko ari ibintu birimwe amangetse imbere. Twihweje ukuntu umuryango wiwe waje uvuga n'ukuntu wamurondeje hirya no hino, ibi bintu ntibitahuritse. Jewe icyo mbona nuko twotohoza kujya muntu tukamutohoza neza ubuzima asanzwe abayemo, tugashika no muhira tukaraba neza ukuntu ameze n'ukuntu abayeho kugira ngo tumenye ukuri kose.
kuko arashobora ari muri babandi bakoresha amangetengete. Sinzi nawe kubyumva. Ico cyumviro nico ni ukuja kumugendera tukaraba ukuntu abayeho kubera urya mugabo nenga rimwe tubiri. Nibaza ko atakindi tworenzako, igisigaye no kuja kuraba umuntu. Ego kweli. Atani minota ibiri heze ugarutse ngaho gukora iki? Amahera yarashye ari hose. Mbe wari wasengera? Ndagusengera we nta mpamvu ufise yo kuvuga mukisengera. Nta kibazo cyo kugusengera mfise nkeneye amahera yarashye, nkeneye amahera yo kwambara. Mereza amahera yarashye. Uva kwanza. Wavuye ngatuvuganye ndakubira ko nkeneye amahera yarashye. Ariko mana abandi bagore bakarongorwa. Ubu nanjye ndaje mu bandi bantu havuga ngo nararase umugabo. Umugabo adashobora no kunyambika n'igitenge nambara. Sigi iki gitenge sico naje nizaniye. Hari n'impuzu bigera ingurira n'umusi numwe. Iyo sura yawe ndaza kuyijya, iyo sura yawe nzoyambara ntereza amahera yawe. Mbe ubuzima tubayemwo ibaza ko niwo twabona ndagusengera. We nta mpamvu ufise yo kuvuga mukisengera. Ibibazo byo gusengera nivyo mfise cyangwa mfise ikibazo cyo gusonza no gufungura no kwambara. Ari gusavye ikiranga basi tuvugana gato. Inde yicara. Mushaka no kumenya n'ikibazo nahuye naco muri kono gatondo. Urabizi yuko kuva tubana buri musi wamana ibibazo. Ndambiwe n'ibibazo rero. Abakristo. Abakristo bahe. Yari nyamakane gufungura no kwambara. Omiriza ndakubwira wa mugabo. Ndaba neza mu maso. Urambona? Ndi umukobwa mwiza hano hanze nanjye sinobura umugabo atunze nk'abandi bakobwa bose. Ntubone narakwemeye ngo nikwera ko nenda gufite urukundo rwishi gusumba rw'abandi. Nanjye ndakeneye kujya no kwambara. Subiye n'umusi numwe kurara inzara. Mfise abahungu bandondera hano hanze n'abagabo benshi. Nzosubira kumbona. Be nturi umukizi wawe wewe. Mana gira ugarukira umwana wawe.